Ni inkuru imaze iminsi isirikira, inkuru iriko iravugwa ngo hirya no hino, inkuru iriko iravugwa ku marezo sosiyo na cane cane ku mbuga za Facebook, imbuga ngurukanabumenyi. Ni entertainment y'Uburundi, benshi bavuga ati burya kugira ngo entertainment y'Uburundi ishobore kuba inaryoha, haza kubamwo ikintu kigwiza amabase muri entertainment. N'umwana w'umwigeme ukiri muto cane gose yitwa Vania Ice, yakunzwe cane gose n'uwitwa Chevale Lobla, benshi baramuzi cane gose, yaragaragaye mu mafilime y'akataraboneka ndetse yakinye mu mafilime menshi gose agiye atandukanye. Yaragaragaye kandi mu bijanye no kugira amabase, kugenda atukana hirya no hino, vyagiye kuba bimugira icamamare uno musi, amaze kuba atangura urubuga rwiwe ruvuga ku ma content agiye atandukanye. Uyu nawe ni umu content creator, yamaze kuba yandika ku rubuga rwiwe rwa Facebook page avuga ati jewe nifuza yuko uno mwana w'umwigeme yompa urukundo, yerekeza neza na neza doma urutoki ku wiswe Vania Ice, ariko hirya no hino bakavuga bati urahomba wowe usa gutyo, wowe uvuga ibintu nka birya, wowe utagira indero, ninde yokugereka umwana wiwe? Ati umwana nka Vania Ice ntabwo yonakwemera, wowe utagira indero, turabanza ugende gusa ubanze wihane, ubanze ugire indero, niho bizokunda bigashoboka ndetse ugahabwa icubahiro n'umwana w'umwigeme. Ariko ukimeze uko ntibizopfa bikoze na gato, ndetse ngo ushobore kumuhabwa na cane cane ngo umutahukire. Uwitwa Vania Ice yamara kubona poste aza kuba yandika umugoroba ugiye kuba witera avuga ati nabonye iciswe ama hashtag menshi, nabonye amatag menshi antaginga, atariko sinzi ivyo arivyo, umenya bariko baramvuga. Yes, ku munsi w'ejo niho yashobora kubona posting ifoto yitwengera avuga ati mwomenya ico ntwenze, mwibaza yuko ntwenze iki? Yerekana neza na neza ko ibiriko biraba hirya no hino kuri Chevale abibona, ariko kandi Chevale we akabandanya atakamba, afukama, yisabira neza na neza urukundo kuwitwa Vania Ice. Randi Rwamunda akavuga ati wa muhungu w'umunywarumogi we, apana kura maneno apo, umwana w'umwigeme wacu, umwana yarezwe neza, yarezwe n'abavyeyi bose, ntabwo yoshuhurirwa ku musore w'umurumbagane nka wewe utagira indero, wataye indero guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kabiri. Ivyo onye bikagenda bimubaza umusaza Chevale avuga ati rantuwi pomota, reka kumbuza ko nifungurira, reka kumbuza ko umutima wanje nakunze nariri ibihe vyose ushobora kuba unanyegera. Bigeze ku rundi rwego, umuhungu biraboneka yuko yamaze kuba anatakamba, ubona yuko ariko asarambuka kabisa, ndetse n'umutima uri mu kugenda umuvamwo, vyamaze kuba binagaragara ko bishobora kuba biri iseriye, bimwe vyahora ari amabase amaze kuba biba ukuri. Uwitwa Chevale akunda kubi, uwise Vania Ice ndavuga kubi, bimwe bibi nyene mu kumukunda cane gose, agaragaje biciye ku mbuga, ndetse urukundo yamaze kuba anagwinjiramwo neza cane gose. Mbega bimwe bariyumvira bati mbega uno mwana w'umwigeme nawe aza kwakira gute ano majambo ariko arava kwa Chevale, araza kwemera bimeze gute? Bose n'aba entertainers babikora neza cane gose muri entertainment. Uwitwa Chevale yararirimbye, ararimbana indirimbo na Bface Ndofu, bivuze ko nawe nyene n'umuririmbyi, hambavu yaho ari umunyamabase canke ari umu content creator asanzwe nawe nyene anaririmba. Yes, ndabashimire cane gose mwege mwabanye nanje, nzoza ndabahereza udukuru nk'utu tuba turiko turavugwa muri entertainment na cane cane ku bijanye n'amabase. Raba ko wakanze subscribe, hanyuma wirenganire, raba ko wagize follow, hanyuma wirenganire. Imana ikomeze kubandanya ikuzigama.